kubera benshi hari abantu tubona usanga ubunye dusigaye tubona bagira mariage ku myaka mitoyi. Rero hari nashaka mutubwire eske hariho age yo kuja muri fiançailles canke sinzi bijamwe uko nyene. Mwatubwiye ati kubijanye na internet ngo hari igihe mudakoresha Instagram canke YouTube, none ko iyo ugiye ufise nk'ikintu ugiye kuronderayo atari kibi ni bibi? Icyo nshaka kubaza. Ashobora kuja mu bintu atazi ivyo ari byo, kubera atazi la différence entre la fiançaille et copinage. Ugasanga yumvira yuko ari muri copinage bivanye na miliyarimo, donc bivanye n'inyigisho nka kenshi. Ugasanga mu mutwe yamazi yuko ari muri copinage, ntamenye eske igihe cha fiançailles cyo carageze iwanje canke nikiragira. Ugasanga umuntu ageze mu myaka 30 bakimwigisha ngo ntugire copinage, cyo kikaba ari kibazo. Sinzi yuko umuntu afite imyaka 30 biravana, hagiye usanga ashobora kugira copinage ntavyo nzi. Niyo mpamvu baza kuduha umuco. Hanyuma sico nampagurutse kubaza gusa kwara kugira ngo ndagishimangira. Nico gituma nkunda ibi bintu. Nitwa niyo nkuru Benjamin, naje nayise akabazo nashaka kubaza. Nagomba muze gushika kwintumbero kuko ngerageje kuraba mwavuze ko turi mixed. Kuri ntuzenya kuri invitation hariko à partir de 15 ans. Peut-être que hoba hariho n'abafite 30 ans, donc dans cet intervalle, donc à l'exception y'abari mariés, sauf abaje gushigikira. Rero nagomba ndabaze quel comportement, donc nihe nyifato umuntu ari muri fiançailles yoshobora kuba afise. Sindakibaje ku bwajewe, ariko c'est pour nous préparer comme votre objectif à atteindre un autre bon avenir. Hari ikintu yatanguye kutwigisha c'inkoramutima cyane, kandi abana twakuze dusaba mama bakijijwe ko mama wanje nanje n'umuririmbyi ku ntahango, kandi nakuze mbona ari uko bimeze. Yatwigishije ikintu ati birakwiye ko umuntu agira agakiza kiwe, akagira n'umunsi amenya ati jewe narakiriye Yesu. Ko murazi ko n'indirimbo ivuga ngo Yesu ndaci boko munsi mwizana yakivuze. Nibaza kwico naco ne yokidushirira kwa kantu akakidushimangira kugira ngo abana bavukiye mu nzu z'abakijijwe ntazoguma avuga ngo je narakijijwe atararonka uwo munsi. Hari ikindi yatubwiye Bibiri ikunda kutubwira, nibaza ko coba kigora abajene, kivuga ngo ntimwishushanye n'ivyiki gihe. Mbega uko kwishushanya aze kugerageza akadushirire ku muco. Yesu amuhe umugisha. Shaka mudutandukanirize copinage na amitié. Mbega ufise umugenzi do sexe oppose, kugira umugenzi do sexe oppose ni icaha canke navyo nyene tubishira muri copinage? Mubidutandukanirize. Murakoze. Urumva n'ibintu bitatu, hariho copinage, hariho amitié, hariho na fiançailles. Murakoze cyane. Nibaze yuko nkuko madame avuze sishobora kuvyishura jenyene, kwera murabona ndi kumwe n'abantu bamboneye izuba kandi bazi byinshi kusumvya. Bambwiye ngo ndabibishure kubera ari je nabigishije iyo teme. Yesu ashimwe. Hanyuma Claude yavuze ati mbega copinage na fiançailles, quelle est la différence? Tuca tugigira kimwe n'icya madame Sophie, sivyo? Ama age ubwa mbere ntaratangura kwishura ama question, hariho aka clin d'œil madame la présidente yavuze. Nagumye mvuga ngo nti abana benshi bavukiye mu nzu z'abakijijwe, ariko muri mwese hari umuntu atarakira Yesu mwami n'umukiza, sivyo? Ariko uwo muntu akaba naho abavyeyi biwe batakijijwe, ariko uwo akaba yarakiriye umwami Yesu n'umukiza.
nukuvuga ni nouvelle alliance Yesu ashimwe. Ndiko ndavuga ngo abana ngo bavukiye mu nzu z'abantu bakijijwe, ugasanga mvuze uwo mwana ntiyiyumvemwo kubera abavyeyi biwe batakijijwe. Je m'excuse, ariko ndazi ko nawe yakiri umwami Yesu nk'umukiza, sivyo? Nico kinini kuko ahakuru ni uwo muntu yakiriye Yesu, simpaka no parents, sivyo? Muri mwese rero nka twebwe na jewe papa wanje yakijijwe mu nyuma, mbwa mama niwe yatubereye akarorero acarakizwa, natwe tuca turakizwa. Ariko mu nyuma turababera umuco nabo barakizwa. Yesu nashimwe. Ntibiyumve rero ko batari kumwe natwe, abo bana bafise abavyeyi batarakizwa, Yesu abafise ko imigambi myiza, Yesu abahezagire. Hanyuma rero ngira mvuge ico kintu ca fiançailles ni ca copinage ni ca amitié, tuca twigira ko nica Madame Sophie. Ndazi ko Madame Sophie yashatse kubaza kugira ngo mwese muvyumve. Ubwa mbere na mbere nababwiye yuko Yesu ashimwe, organisme y'umuntu irakura igahinduka, sivyo? Claude, umuntu w'umuhungu wagiye ubona ubwanwa butanguye kuza, abakobwa bagiye babona amabere atanguye kuza, sivyo? Sivyo? Abandi bagenda babona hariho les changements, abahungu amajwi ahinduka, sivyo? Ayo nama etape, nama stage umuntu agenda aracako ariko arakura, sivyo? Hariho rero des transformations qui s'opèrent muri organisme yacu. Ukumva muri adolescence, umuntu arava muri enfance akaja muri puberté, akaja muri anya abantu batangiye kuja muri adolescence. Uri mwibarabara umengo niwe wenyene uriho. Ntavyo mwibuka? Dadi yawe bikumbuke. Naho twari dukijijwe, wisize agapudro umengo niwe wenyene. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. And that is very, very normal. Abahungu, Ubawumva nyene uri kuragenda mwibarabara, uri umugangi. Rero harabaho ikintu citwa, harabaho attirance sexuelle, which is normal. Harabaho rero attirance sexuelle. Nico gituma ubona ubu unye Satani ariko arazana ibintu ngo umwana ngo afise ngo 4 ans, umwana afise ngo 5 ans. Urazi ko ubwa mbere babuza aba mineur, sivyo? Aba moins de 18 ans ngo babafashe bagize ama rapport sexuel ku ngufu bikini biki. Ariko ubunye bariko barazana ibindi bintu ngo umwana abashatse kujurisa sexuellement ngo nibamureke kubera isi kiragenda nabi, sivyo? Rero hari igihe umwana wa 14 ans n'umukobwa wa 14 ans canke wa 15 ans, on appelle ça la passion. La passion. La passion ni attirance sexuelle. Itandukanye n'iki n'urukundo. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Iyo rero ni copinage. Bigenda gute? Wowe urumva umukobwa ntusinzira umubonye. Inda tarasinzira kwera umukobwa. Abahungu turi kumwe? Abakobwa ninda tarasinzira kwera umuhungu. Ugashika mu ikaye ukamubona muri kuriga. Yesu ashimwe. Ntibirabashikira. Entre guillemets. Umviriza rero, il faut avoir la différence. Hariho umuntu yitwa muri Bible umuhungu wa Dawidi. Uwo muhungu ngo yipfuje mushikiwe. Sivyo? Ni Absalom. Ni Amunoni. Amunoni ngo yaripfuje mushikiwe. Yaramubona amataye. Akamubona ukungene asa. Est-ce que ça c'est de l'amour? Alors, Dieu shaka mutandukanye la passion et l'amour. Uyo muhungu aramwipfuza ngo biranka kwajya. Aragwara. La définition de l'amour c'est quoi? Ngo urukundo rwihanganira byose. Urukundo rugira neza. Urukundo umviriza ndababwira ikintu kimwe. Igihe cyose uzokwiyumva kw'ivyo bintu. Igihe cyose uzokumva umengo ntusinziriye, s'il vous plaît, ntuzomenye ngo n'urukundo. C'est la passion. Quand la passion est éphémère. Et qu'est-ce qui se passe?
uyo muhungu yaragiye umugambi n'abandi bantu bavuga ati bamufatire aramuvyora aheje kuryama ngo yaciye amwankuru urwango rubi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que gwari urukundo nukuvuga kajya gahungu karara kadasinziriye, je t'aime comme une fleur qui brille dans ma chambre, je fais quoi, alors mes chers amis, umaze gushikira level ya maturité, ngaruka kuri Esther ico yavuze, hariho level ya maturité wewe ugera ukamenya ico wifuza, sivyo? Hariho rero abantu barongorwa nkuko yabivuze à 22 ans, ruguru bararongorwa à 18 ans, sivyo? À 20 ans, twege twarongowe à 27 ans, dushaje. Uravyumva? Ariko twararongowe. Yesu ashimwe. Rero il faut différencier ivyo bintu. Ukavyiyumvamwo. Ukumva uri attiré sexuellement. Kuko attirance sexuelle no muri fiançailles irajambo. Sivyo? Mugabo la gestion yayo niyo itandukanye na copinage. Sivyo? Ukabona umwana normalement ntituvuga ngo ni âge inini. Mugabo moi je me dis que umuntu ari muri secondaire no muri université. Jewe no muri kaminuza naravuga nti jewe sishobora kurongorwa ndi muri université. Ndafise ama priorité. Ariko kitabujije ko umuntu ashobora kurongorwa muri iyo myaka muri kaminuza, sivyo? Ariko reka ndababwira ikintu kimwe, wewe ubwawe uriyumva cyane abantu bo muri secondaire bobo nimuvemwe ivyo bintu ntabirimo. Muri secondaire abahungu n'abakobwa, I'm telling you, ivyo bintu n'umubiri uri kurabagora. Umubiri rero kugoye ugutwara habi, sivyo gaesa? Ariko ikintu citwa umuntu agukunda umuhungu ashaka ko mugira mariage, nyamba hari ikintu ca mbere akwipfuriza, ntiyifuza nuko muryamana. Il te respecte, arakubaha, ntiyifuza yuko uhura n'ivyo bintu. Ariko attirance sexuelle, mupfe gushika ahantu hatabona. Ejo mundi naciye ku gahungu n'agakobwa vre, imvura iri kiragwa binyegeje inyuma. Aho gakobwa ndamubwira ma fille, ni ikintu mbona kibi, ndabona wowe ufise inda mu misi mikeya, icaha kibunze kurugi kandi ni wowe kirindiriye. Kashushe nyene ajya manovera muraba. Zige ni filme zironona abana cyane. Je ndiko ndavuga uno munsi jewe wanje narafuse ntuzenya Canal Plus. Yo hari football, hari saison ya football, nka match mondiale canke iki, ndashobora kuzana nkabazanira nkagura intuzenya. Basha ndababwire abana barononekaye kandi hari abavyeyi bazi wanje bakanjisha bakambwira ati Eliana abana ba urababanira. Murazi mwe murabadesiani, urarabadesiani kaka desiani mekantuzenya. Oya pana tomente bacatira ntuzenya. Aka ntuzenya kitwa gute? Aka chanoir. Wavyumvise? Chanoir na ntuzenya kajya kitwa gute? Red bag na ni chanoir cyane ni chanoir. Bajya abantu muri koraga ngo n'agakobwa. Sivyo? Mwengo ni vy'abana baraja mu gitanda. Uravyumva? Ni dessin anime twerekana ababebe bangana gutyo. Wewe rero uri umuvyeyi ukumva uri à l'aise umwana yabaye occupé par la télévision canke ari kuri YouTube. Oh le diable. Ariko aratwimba imizi. Ariko aduhera hariya. Kuko bazokura bazi yuko umuhungu n'umukobwa reka mvuga kuri kijya kintu ca amitié. Umuhungu n'umukobwa mbega baragira amitié. Umuhungu n'umukobwa barakundana bakaba aba besto n'aba besto mbega ngo n'umubesto wanje niko basigaye babita kugira bakagire keza Madame Sophie ngo ugiye n'umubesto wanje
nta muntu numwe ababujije kugira abagenzi b'abahungu sivyo. Yesu ashimwe. Kwishure murashobora kuba muri kumwe n'umuhungu mwigana mugasanga murumva mwese ibiharo sivyo. Iyo uronse exercice washaka gufasha cyangwa umukobwa ugasanga mugabo n'oubliez pas ya attirance sexuelle sivyo. Plus mugumana niko mwiyumvira umengo ni ibintu by'urukundo, or ni attirance sexuelle kirabatwara mu vyaha sivyo. Je umuri imisi mumbabarire vraiment mumbabarire abana bubu ntibacirinda. Je namambwira n'abana bo muri korali wacu aho ndongoye uzubona duhejeje culte duhejeje kuririmba abahungu n'abakobwa murazi ngene bayambirana muramubibona ngene bayambirana ngo ngwiki yavuze gute ukabona agakobwa karaje karasumburutse no gusumburuka ngo numu brothers ngo n'aba brothers we madame Eliane madame Eliane nawe ivyo bintu kuri yumvira twe nta birimwe umubiri mwambaye nk'oje nambaye uri kurisuka ku muhungu w'abandi cyangwa umukobwa w'abandi uhezeyo hama wiyumvire niko ndavuga kuri ico madame Sophie yavuze ufise umugenzi w'umuhungu. Esko mugenzi w'umuhungu muhuriye kuki? Ni kwishure, ni muri kohare, niki? Eske limite zigerahe? Limite zigerahe? Biratandukanye n'umuntu muricana mwishure, it's okay. Kandi rero nasanse kenshi niyo mwicaranye cyane niyo muhungu je nk'umuhungu twicara muri university. Urumva je nakunda imbere, je ndakunda kwicara imbere. N'uwo muhungu agasanga muhuriye mwese mukunda imbere sivyo? Sivyo haragera igihe aho mu partenaire ku buryo nabandi bana mwishuri bavuga ati Eliane na Jean barakundana kubera twama twicaranye imisi yose. Erega harageze igihe kubera twicarana uyo muhungu arankunda sivyo. Atangura kumbaza ati none Eliane nawe yari mu Anglican uravyumva yari mu Anglican nanje ndi mu Pentecote. Hambwe ariko Jean we ntuzi ko twahuriye ngakora ku ishuri ivyo bintu utanguye nibiki mugabo ushatse kukubwira plus habaho frottement sivyo. Habaho frottement hari igihe wumva umengo n'urukundo, or ngira ngo ni ya attirance sexuelle ibije uravyumva. On était à l'université mugabo quand j'essayais d'analyser ça narabona neza yuko ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attirance sexuelle. Rero mes chers amis, la passion il disparaît n'ingoga. Nico gituma usanga muri 8e yakundanye na naka, mu 10 yakundanye na naka, muri ntuzenge yakundanye na naka ugasanga à la longue n'umuntu yarononekaye kubera iki yagiye arafata abakope nk'ibihumbi jana sivyo. Yes abahezagira. Hanyuma ikindi naco kuri abandi baraza kunyunganira igihe ca fiançailles nico kimwe yari karavuga ntidushobora kuvuga ngo ni age inini mugabo abantu bari muri secondaire s'il vous plaît no muri université ubunye université ni myaka 3 uhejeje 18 ans cyangwa 19 ans fata iyo myaka 3 heze kaminuza hama ivyo bintu bitangura ari abavuga ngo uronsa akazi wamaze kuronka akazi urashobora kuronka umufiance ivyo onye je bishobora kuja muri ayo manorme ariko umuntu wese azi yuko ari karafyinisha umubiri wiwe aramenya ko ari karagira copulage canke ntuzenye. Hanyuma ibi madame yavuze ati quel comportement none gabasha izo ni inyigisho tuvuga abana bumva. Ninde yavuze ngo quel comportement yo kugira abantu bari muri fiançailles. Je comportement yiwanje narabapartage abo twari kumwe. Je nari mfise amabwiriza 10 sivyo. Amabwiriza 10 nari narahaye mu fiancé wanje. Carazira yuko dusomana. Okay? Reka ndababwira ikintu kimwe. Par experience ari umukobwa twigana yarafise umufiancé. Arambwira ati Eliane ndakwinginze namufise umufiancé ntimuze mutangure gusomana. Ati twe tugeze kure. Ati twatanguye ari gusomana vyanse ko mvayo. Ati Eliane natanguye ndiko ndafyina ubunye ndiko byananiye ngene ndabipfamo. Ndavuga ni nuko rero jewe nibyo nama ndababwira nti nama ndiko ndagira gute nama ndiko
ndasoma ibitabo bimfasha kunsubiza mu mwanya. Jewe carazira ko dusomana, carazira yuko turi ahantu hatabona. Ewe turi mu isoko, haguruka shasa. Turi mu isoko, twaragenda gutya. Mu isoko wajya muri ville, aho abantu bose babona. Muri famille, hehe, ariko kizire. Turi ahantu hinyegeje. Turi ngo kuri beach mama wanje. Ama beach yatwaye abantu. Murasohotse muri babiri, muragiye erega bunya abantu benshi basigaye asha. Izo comportement je nayi naranditse. Imisi yose turi kumwe nayi naramuhaye amabwiriza c'umufiance wanje. Imisi yose turi kumwe. Les anges de Dieu baba bariko baraturaba et les démons baba bariko baraturaba. Twirinde kuzotandukanya tubabaje abamarayika b'Imana. Nasanze ako kantu kigafise. Nari namubwiye aka kantu gashire kuri kukiyo cyo muri douche. Uzohora ukaraba misi yose kirazira gusomana, kirazira kwambrasana, kirazira kugira ukunuku. Hanyuma numero 9 naho abandi babigira twe ntituzobigira. Même si les autres chrétiens le font, nous on ne va pas le faire. Ubunye ni atari. Ubunye. Kandi rero hari ibintu twagira natwe vraiment tubona yuko byari bibi. Biya byo kwinyegeza byo kugira iki. Ubunye gufata umuntu mukundana gucyanye ku rusengero. Sivyo? Kuri eglise musohotse. It's okay. Muri famille wanyu yaje wanyu kumufata gutya. Sivyo? Muri mu isoko muri ville ahantu hari abantu benshi. It's okay. C'est ton fiancé, it's okay. Ariko muri ahantu hinyegeje muri babiri. Muri chambre yiwe, muri chambre wanyu, muri kuri plage, muri kuri beach, vous favor. Ngo ngwiki? Mwana umuziro sivyo? Aba mama baraza kubivuga, baraza kwibabwira sivyo? Ariko s'il vous plaît, jewe nayi nari haye objectif c'est Lionel. Nari naravuze ngo fiancé yanje izohisha Imana icubahiro. Nari naravuze ngo fiancé yanje abamarayika bazotaha ubukwe bwanje ndi saint. Ndi plus pur que le diamant. Uravyumva? Ndi plus pur que le diamant. Uravyumva? C'était mon objectif. Uravyumva? Hari igihe umugabo wanje arambwira ngo wowe uzosubiza fiancé yanje ngo warambaniye gushika. Ngo ariko vraiment ngo no kuja kuri plage nkamubwira sikizima washikanye. Sikizima washikanye. Yo nasama nka kwasamako. No musi at least kandi arakikubahira cyane nous les filles. S'il vous plaît les filles. Ni twege two gufasha basaza bacu tukaba forte. Tureka kuba faible. Kuko umuhungu wewe abaye faible. Umukobwa abaye faible atwara umuhungu yashaka. Ariko mwege mwabahungu mwe ifo kumuba abahungu bijambo ubukobwa bwiyerereza ubukobwa buguma bushaka mu basoma guma musomana c'est quoi uwo muntu mubike uzomushikira igihe gikwiye. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Nta bintu novuga ngo hariho ngo amarules ngo amategeko ngo ngende gwako. D'abord le Saint-Esprit mu mutima wawe. Sivyo? Ica kabiri nukugira objectif. Je navuga nti igihe cyose uyu mufiancé wanje turi kumwe abamarayika b'Imana bari haje. Les démons sont là. Je narababwiye yuko yarafise imodoka uziko namubwira ngo ayisige kubera iki twicaye mu modoka turi babiri mu modoka ni mu nzu ninde yatubona mwicaye muri modoka muri babiri yaje hagi muherekeje ugaca wicara mu modoka mugafatana gutyo kuboko. Ndamubwira ndakubwira ikintu kimwe ntuzosubire kuzana imodoka. Akayisiga yaba muri 6 akazana bus kwijabe. Undi musi mwe bus yaramusitse arabura bus afata ndakubwira no ndashaka yuko umubiri wanje ni temple ya Saint-Esprit. Sivyo? Il ne faut pas yuko niyumanya avant. Sivyo? Il ne faut pas yuko nigerageresha intuze uravyumva. Iyo rero ni za exercice zo kubaha Imana. Uramukunda yego uragize iki nta numwe byanse. Hari abandi nyene bahora bambwiye ati none Eliane ntiyari umugabo wawe ivyo nibiki no hariho amategeko y'abakijije turatandukanye n'abapagani. Sivyo?
turatandukanye n'abapagani. Abapagani bagira ivy'iwabo, twe dufite ivy'iwacu, kandi twe tuba dushaka imanza zacu zitahwa n'abamarayika, sivyo? Mariage ni institution divine. Mariage si umuntu yayishizeho, mariage si leta yayishizeho, hajya leta yaje gushemangira ibintu. C'est une institution sacrée. Umuntu ayikinishije imuviramwo bibi, sivyo? Nico gituma navuga ati iyi institution, hari umuntu umwe yavuze ati reka ndababwira ikintu kimwe, murazi ko Imana yaravye umuntu ikamuraba ngo si vyiza. Ntabwo ari Mose yavyanditse, ntabwo ari Yosuwa cankende, ntabwo ari Epître Paul, ntabwo ari Apôtre Paul, ngo yonyene iramurabira avuga ngo si vyiza ko umuntu yibana wenyene, reka ndamuronderere. Imana irabihezagiye, irabigira sacré, iratanga ukungena abantu bobaho banezerewe mu mbabazi zayo. Hanyuma rero umuntu agaca ariko rero diable, nico gituma uno munsi ubona homosexualité, abarezi bien shitani ariko arafosa institution Imana yagize, abantu ngo barongorane n'ibikoko, baryamane n'imbwa, bagira iki n'ibintu shitani ariko arazana kugira ngo ejo mundi nabonye n'umuntu kuri YouTube ngo je n'ai pas besoin ngo de mari, umukobwa ngo ari masturba wenye akabishira kuri YouTube, akababwira abandi bantu bose ngene bo bigenza kugira ngo on n'a pas besoin de ces hommes, kugira ngo babanalize iyo institution di bon. Nibaza rero ivyo vya nari nshitse kuri ca kindi cyo kugira experience personnelle. Madame yavuze ati none mwebwe mwarakijijwe, mwarakiriye Yesu, reka ndababwira ikintu kimwe. Je narigeze kumara igihe kinini ndiko ndarondera Saint Esprit. Yes ashim, yes ashim. It can happen. Ushobora kuba uri wewe ufise uvuga ati none je ndafise Saint Esprit, narabatijwe muri Saint Esprit. Abandi bavuga mu ndimi, je simvuga mu ndimi. Abandi bagira ibi nibi je sinibiranshikira. Iyi ni experience personnelle. Twege murabona twavukiye mu nzu z'abantu b'Imana, sivyo? Twaravukiye mu ba Kristo, tusengera turaririmba muri Sunday school, canke abandi barakijijwe baraza, ariko ugasanga ni babandi nabaza ati uribuka umunsi wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, usanga benshi batawuzi, sivyo? Mugabo je ndibuka ko nigeze kwakira Yesu à l'âge de 10 ans. Nababwiye ko nihanye nkarira mosozi, batubwiye ingene Yesu yadupfiriye ku musaraba, turabona ati icaha cyose nkuze mba ndagusubije ku musaraba. Iyo rero ni exercice ikomeye cyane. Kristo wese à ton âge, chercher la face du Saint-Esprit. Kandi rero ndakubwiye nta muntu azoza kukubwira ngo warabatijwe muri mpemu yera, niwe uzovyumva saha, niwe wenyine uzovyumva. Jewe ndafise umwana wa 10 ans, wa 12 ans, yarigeze kumbwira none mama, jewe nzobatizwa muri mpemu yera gute? Bizogenda gute? Umunsi umwe arambwira ngo sinjya, ngo je ngira nisonzeshe, ngo ndabe ko noronka Saint Esprit. Aracari muto mbwa kameme, ndabona ko afise inyota, sivyo? Ariko ndamubwira nti bigenda buke buke, la connaissance buke ukazogenda, hanyuma umunsi umwe ukazobatizwa muri mpemu yera. Ariko kumva abantu bavuze ngo mpemu yera yaberetse, none je kwitanyereka, uravyumva? Hanyuma arambwira ati je shaka gusenga amajambo ntahere kujya abantu basenga ntibaheze. Uravyumva? Ati kubera ikisenga amajambo magufi. Ati je shaka nzuzi ndasenga nanje nsenge ngume senga nka kujya abandi bantu basenga. Arambwira ati je nzofata umunsi wo kwisondesha, mbwa reka ndababwira ikintu kimwe. Uravyifuza? Uravyifuza? Urabikeneye? Umva wifuza ko wewe wenyene wewe wogira rencontre personnelle avec le Saint-Esprit. Parce que mes chers amis, Imana n'ubutatu. Murabona izuba riri mu kirere, sivyo? Mu gitondo turibona haje iki? Umuco, sivyo? Haje iki? Ubu turiko turashuhirwa n'izuba, se la chaleur, sivyo? Iyo rero chaleur twumva, Imana ni nk'izuba, umuco ni Yesu Kristo. Ariko Saint-Esprit dutegerezwa kumusanta. Murumva ko hashushe, niwe rero yopeha des miracles, niwe yopeha ibintu muri twebwe. Rero bisaba ko umuntu umwe wese, Yesu arabatiza umwana wa 9 ans,
wa 10 ans Sarah Yesu yabatije afite imyaka 12 warabatije uravyumva nshatse kukubwira yuko umutima urondera Imana mwe muyerazobuza Yesu ashimwe hanyuma wewe ukazova muhira peut-être abavyeyi banyu bashobora kubafasha canke mubabajije mama Jane umva ashaka kugira rencontre personnelle avec Jésus hari igihe abavyeyi baherekeza abana babo mu masengesho sivyo ugasanga aragwerekeje mu masengesho canke wewe ubwawe urafasha ayo masengesho c'est quoi nta bindi birebire sidababwiye ngenda mwisondeshe ngo imisi ngahe il faut lire la Bible ni mwitandukanye n'ibintu bibakura ku Mana sivyo yavuze la question c'est qui il y a un monsieur yamaze kugenda yapojeje question kuri Instagram nantuze Yesu we kuri YouTube harimo ubutumwa bwiza kuri YouTube harimo ibitangaza bikora kuri Instagram je ntayo mfise ndayishaka namasanga umwana wanje kushizemo hayikuramo uravyumva ariko ivyo bintu byose eske wewe ugize wevariwe biragushikana imbere y'Imana birakuzuza mpemu yera canke bigushira kure y'Imana erega je ndashobora kuja kuri Facebook ntanguye story imwe nkafe tangasanga bazanye ndamaze 30 minutes kuri iyi application nta kintu nakimwe nkuyemo ntaki ahubwo menetse umutwe naciye mvuganire kandi iranduriye application ndayikure muri kirambuzo umwanya nari gusenga umwanya nari gusoma ijambo ry'Imana nta bintu birebire ndabaje exercez-vous ayez des modèles ni murondera abantu baba modèles spirituels murabirako sivyo ni mwegera abavyeyi banyu mubaganirize egera abakozi b'Imana mubaganirize hanyuma ushaka gushika kuri yo level yo kugira rencontre personnelle urasenga hanyuma ugasaba ubufasha ni jambo ry'Imana ni kuba mu ijambo nta nikindi kuja mu ngoro y'Imana abajene bo ntibashaka gusenga je narumiwe none jerega gendo ngo ikorare gwaru uzona turaririmba hageze ijambo hanze narabye iri jambo ry'Imana you are joking ijambo yariryo rigira umuntu Imana yavuze ijambo isirabaho ijambo rishobora guhindura ivyumviro by'umuntu ijambo rishobora guhindura amateka ushobora kuja muri eglise Imana ikakuvuga ukavaho baye umuntu mushasha ariko abantu bubu ntibagishaka ijambo ntibagishaka no gusoma ibitabo hari abantu benshi banditse ibintu sur la jeunesse sivyo mudafasha umwanya ngo musome ibitabo mwandike hari des modèles en plus ivyo bitabo bifise ama illustration muri Bible umuntu ni kwakura hanyuma agaca agirana ya rencontre personnelle avec Jésus ugasanga umuntu arabatijwe muri mpemu yera uciye uronka imyanya yo kuja muri culte uraronse imyanya yo kuja muri louange et adoration uraronse no kuri YouTube urikura following umuntu ari fire sivyo uga following umuntu je ndashobora kuraba YouTube nkumviriza ubutumwa Yesu we atanja kuri statue nkandika abantu bakambye ati ivyo nuri kubikura he ntabye n'ubutumwa ndundikiyo rien yamfashije kandi yankuye ahantu ishikanya handi hantu arakura mu buryo bw'impemu hanyuma mpemu yera kaza ari baptême du Saint-Esprit ari rencontre spirituelle avec Jésus Imana ikunda gusa umutima uje uyirondera Yesu ashimwe ntushobora kuvuga ngo wikomparana naka ngo ujya ngo aravuga mu ndimi ngo je ntazo mvuga ngo naka ngo aragira ibinimi wewe umunsi wahuye na Saint-Esprit uzobimenya hari abo muri mwebwe bamaze kumenya sivyo umunsi wahuye na Saint-Esprit uzogenda wewe nyene mu cumba abana bu bararyamira mufise imyanya yo gusenga ingana gute mufise imyanya yo gusoma ijambo ry'Imana ingana gute je nakuye televiziyo iwanje cyangura ibitabo ntuma binzimba nkabikomanda no hanze mbona abana banje ko barasoma ibitabo bamenyera iyo culture yo gusoma muri bitabo harimo na Bible ejo bundi hari akana kariko karabesha ndababwira ya nkuru ya ntuzenye wa undi yabesha gacapfa nimba Anania na Safira yewe gaye baramaze indwi yose batabesha
ngo mama barapfuye none ujya muntu kubera iki atababwiye nujya ntapfe ujya mugore kuko batambwiye ko umugabo we yapfuye ngo nawe ntabeshe kameme ndabona yuko gusoma ijambo ari gihe n'umwana wanje ari gihe nshobora kumusorore ambwira je ni wasoma irya chapitre yose ndaguha 1000 ugasoma igice cyose uze kumbwira n'irya story ndaguha 1000 ndabe kwamenyera iri jambo n'ubugingo mw'abantu iri jambo aba bana bacu yavuze madame aba bana bakurira mu bigo bikomakomeye nibo baba abanywarumogi nibo baba aba homosexuel aba lesbienne ibisuma ariko umwana wonezwa umwana wa murungitse kwiga muri Amerika adafise mpwemu yera wonezerwa umwana wawe ngo ari kwa ara drivinga imodoka adafise mpwemu yera c'est un danger nico gituma uvuga ati l'omni ni kumuha base solide nasoma ijambo base ndabe yuko kuramwo n'ikintu ndabinginze musoma ijambo ry'Imana Imana muzosangayo bijya bintu byose muzosangayo ubutunzi muzosangayo muzokura mu buryo bw'imwe muzoba abantu kandi rero iyo umuntu asenga acagira ordre des ordres cihera yes ivyo bintu byo gusinzira cyane by'ubunebwe byo gutukana n'abavyeyi byo kutumvira abavyeyi byo kuba muri societe umuntu yananiranye iyo uri mu rutonde ujya mwana yapfuye muri korale twaragiye papa we warashinga intare aravuga ati uyu mwana gabasha yashitsemo urugo rwose yashitsemo bavuga ati umwana umwana kubura umwana koropa uyu munsi abana banje n'umunsi mukuru w'abakozi bambwiye turatugira umunsi mukuru natwe turabakozi bo muhira ati turabakozi bo muhira ndavuga yitwa Joshua ukorera jewe canke urikorera ngo sinozi ivyombo by'abantu bose singire ikintu ibiki ndamubwira Joshua uwoza isahani yiwawe natwe tuba twagukoropeye twese turabakozi twese ngo yaye ngo natwe ngo tugire umunsi mukuru w'abakozi kameme hariho abantu ngaha babanebwe ubwo bunebwe buva no kuri ntuzenye niwabona umuntu yigira mwemu cyane ugasanga n'ikinebwe uzomurabe neza nuko ntwaye umwanya w'abandi Yesu abahezagire